kumutagiza ko ari sociable cyane kwa ataravuga unashize base abavugisha base bamwe base kubavugisha ukabona base ko ufite umutima base kuvugisha abantu ati sawa minakomeye base kubaza n'umuntu mwanka iki mukundi iki ibyo ndavugiye hafu mwamugiye kure c'est pas ça none socialisation mva yogenda go base ndakubaza wowe urashitse mu bantu sibyo dufate nk'abantu ngiye gukora ntakazi ugashitse ahantu nyene je gukora akazi n'abantu muzinanye bisaba ko uvayo ufise n'umuntu umwe base uvuga ati nzoza ndakunda amafarmasi ari kwidiriho ho ugasama utashobora kuyaga n'abantu kwidiri ntu hariyo n'ubuzirega dashaka gukora mu sociable mubisanze abantu sociable nibyo byize basi uba ugara cyane usanga abana abantu babatakaje wowe cyo bita kugara no kuvuga ni kujya kuntu ugenda ahantu hama kabura amajyaro ntuvuge basi ntuvuge basi n'umuntu dufata nk'ikije wari wavuze ati umuntu aje kuvugisha gashaka kunyonka nyene kugira ngo abone nawe kutari mu wende nyene ngo cagiye yego ari abantu vraiment bwati asi umuvugisha umuvugisha mugati mbese umwe kwa muhaya mwanya mgapa umwanya muremure uko hari nk'abantu dufate nk'abatipe bashaka kugenda mugiye nk'ahantu ugasanga mugenzi wa yego vuga nangora muste mwana usanga umuntu telefonejo aksazana akwaje aho ibintu byinshi gasanga nyene mushangize imenyero kandi mumenye musomo hari gusanga bitaboneka neza mugabo ana nk'abakobwa hari gihe ntushitse umuvugisha gusa mugabo pani ibintu birefu nyene muwaze tubarire nimba atari banga wewe nyene ubu ya nyene ntari ndazi gusanga kontaje yana hataja kwije yashaka kumugeza waje mugabo bisanga biraba amiriza basi kwije yawe ndaseka nivuga yego jero ugambere duhuye basi sinkunda bajya musanga manyuma yawe kushashuha ubahehe ndetse ko ndamutsa mosyo afise mosyo nyinshi ubwo nyene basi omo uramuvugishije sawa muramenyanye nitwa naka mbanga sefira heze namaje nico kugira oya nato bimubaza ça importe peu kuri wewe yego abasi nkudi basi mukitso kusaka ko muzinanye uje mu ndamuzi abanga duhuye tushaka kuramukanya sivyo tukaramukanya basi duhuye nk'undi munsi twasuka turamukanya ni sawa meze neza ndasubira kandi nk'ikindi gihe canke nkaza kumva umuntu yasabye nimero sinzotangara mugabo atashitse abinyetse ko nyene uyu munsi nyene n'uwo muntu none avugisha kugabesha uwo munsi nyene kugira ngo twari nimero nduje tuyikoze ari ukimbona sinzi ngende tuba tumaze guhura ngo ati kumba niyo ngese nyangese umva n'abantu ko bose bahuye ndashaka kanyura kuko n'ibintu bigeze kuri jojo nyene cyambona yuko nabandi bose ariko biza kumera umwishe gihe bakugayeko oya ahubwo aba exagere basi ntabaga mvuze ati basi kugara no kwemera basi kumuhonga ni kujya navuze basi ushaka gushika mukamuvugisha gusa mukamenyana kugira ibintu bike ego mukavugana amajoro bake namwe teri inkuru mugabo ntashatse kwinjira cyane nyene ngo ngasaba ibintu byinshi ko nuko hari abako gusanga nyene babimenyereye nk'ibyo gasanga nk'inkuru yamukunze sivyo amukunze agaca ashaka tuvuga gute amuwaza ibintu birebire ati ngaho bamenyanye mukobwa yavyumviri mugabo umuhungu ntavyashatse aca wihorera uragaye ngene waje nimero ntiwaje ivyakora ariko umuntu mumaze kuyaga rimwe urabona ati deje uyu muntu positive minded canke no we rero ni kuri wewe kukujija wewe kujija kuko nk'ubu wewe mwagiye muri vyisheka mwagiye muri vyisheka na ingene ariko ndababwira ko ndabasigurira ibyo byose bivuye kuri hamwe ariko ndabasigurira barahagati y'abakobwa n'abahungu nahereye ku muhungu ariko kugara mu buzima busanzwe twabeje jesi hajya uzanzwe hari kugara kubina kuyitsa bahise mu kuyitsa cyane gose umukobwa naho abakobwa cyane cyane ibyo abakobwa bo novuga menga barabivukana kandi ni nka bose mugabo si bose ariko rero biramadira muri rusange wapi ndabazi navuze si nka bose si bose niko bimeze si bose ico cyo kimeze mugabo la majority y'abakobwa sinzi ko ariko Imana yabaremye umukobwa
bon bigana amagadeni bateramiranga hajya barabyigishanya akurumenga barabyigishanya Jesse kuva ku ishuri yarindi yantu tubeho cyane ubize rero umukobwa tagaye si umukobwa tagaye basibya hariho kugara nyene biba biri exagere ariko utegezo nyene kugira akantu kwiyemera kwa takagize usanga abantu bose bagufata bashaka gufata anajya nta mukobwa yo kwiyemera kumenyera ashaka kumenyera yubaha no kugarana n'icyo kimwe kuri wewe voilà urumva wiyubaha ko wiyemera kugara je nakivuze ko kwiyemera kwiyemera basize je sinamuvugisha we ameze kuno mu buryo bwiza ariko wiyemere mu buryo bwiza kugara mu buryo bubi ego urumva ugasanga basi ugiye kuguhereza umwanya abantu bari bo bose umunsi ushaka gufata cyo kimwe n'umuntu wese urenganya ashaka guhamagara ukitaba abantu bose kubahereza umwanya no basi nawe uba wigize ikintu cyo ngaho ushigeze kugira basi abantu kabavugisha simvuze ukarengana kwa ngo atisawa ukavuga uti genda sahonja nawe ntati okay atiko turakubona ugaragara kuri poli n'abantu nyene basanzwe kabavugisha n'ibisahanje ariko apana ko umuntu wese agufata nk'imenya akahubira kumenyerana ukihagararako numva no kubwira akaca umugara ko basi dufata ni nk'igiki essence kubwisha ko akaca umugara ikintu cyambere cyo tuma umuntu kasa direct apa ariko baza kwa kubaje nimero musambere muhuro cyambere cyo tuma mukasa ubusabe tuhuye apara y'ivyo watubayete umuntu yonyaka nimero umunsi wa mbere ambonye kuko uwo muntu twaduhuriye kuki ataproje twe dukora kandi gakirazira gupfa umwanya bari bo bose none umuntu yoza ukamwima umwanya yo bajya kubwira gute apana bivanye basi bashaka kugati jewe ndakunda umuntu ameze uko atekanye ari sinzi atekanye nyene kwaya nyene tubesha umaze kuvuga ngo ari sinzi uratubesha ubijya kwe sinabukana bibasiguriye gerageza uko uvyumva ntaje kwera hari abantu basi umuntu wese muri amazi ko umuntu wese afise guyiye c'est clair afise guyiye ubwo ati jewe hari abantu vraiment kuri nko kugisha ari dufate Gawe ubuke kuri kuno nago rudacagura dufate ni urugero wigice kugara mu rukundo oya ni ndize hango n'abakobwa sawa yingo ntavuga okay kuraza nago yazi ko rudacagura nashobora kuza nkamwiyumva ngo sentya hama agaca anyuma umwanya wo kuvugana je nivyo nise kugara twarenganye ivyo ku munsi wa mbere muramenyeranye byesire nk'ubu turamenyeranye se twamwumvise mubonye umunsi wa mbere emotion zaduze muri jewe mu nyuma ndaje na mutamanze sentya na jewe kuno burya rero habavye utangwe kuvisha ngo twoba abagenzi mugenzi turahasanze acangara ko rero ikiwe ngomba gushika aca atangura kungara urumva akambwira ngo haro naca bavugiraho mbere baratandukanya ngo wewe bezukuwe mungu n'uwundi akubwira ati bo oyaye akandikira message ati genda ndaguha inyishu canke akakubwira ati wowe ntukundo ndavise uwundi canke kuvuga kwa privé yakubwira bukiye jako zaunga mumbwiza ukati biruku nuku ariko sindakwanka burya rero nubwo byaduziye mose ndabusubizeyo sibira inyuma simba urotira ibyo ari kuri iyo mbere byose aho basi wakunda umuntu akubwira aho nyene basi nkabijya abantu kandi byose abahungu benshi ntabikora bijya ibintu byo kuko umuntu akubwira ati ngiye kwiyumvira oya ahubwo bijya ni sawa uvuze ugiye kwiyumvira n'uwo mwanya basi menga agatima karera bon silence parle cyo tukimenya silence parle umaze kuhajya no muzima busanzwe umusavye ikintu agati je vais y penser ukarindira akaguha feedback ukabura tutangura kuzuragira kuko Pisi atara arigigwe nyuma uratebuka urana image yiwe umva yagiye kuyumvira ukabona ntagarutse kuyumvira yariyumviye se yisi oya niyo nyine mugabo hana yakubwiye ati rindira nzoguhinyisha urumva ntabaye silence none kugira umenye ko yakugaye ko deadline ni yiho biho yangaye ahubwo ngaho ariko aranyejeje agatima akanya gatoya kuvuga utagenda byohewe ati senti ari munsi atamaye ahubwo nanda kwaje ikintu je nibaza yuko umuntu agukunda ndesha kandi mwumva mamozi nanye simusi wa mbere
agukunda kuri wewe ntibipasa serivisi bandanye uraga icyo twakizaritse icyo twakizaritse muragukunda ababikunda nyene ntibirindira ngo ngende gufata umwanya ngavyumvire ko ibiki n'ibiki deja umuntu abara amaze kuvuga ati uyu muntu ko ndamubona ushaka kuja ko même ça propose avuga ati uyu muntu vraiment ni sawa imeze neza gusa no yundi uvuga ati uyo oyakweye ko sigo yandi cambe ushobora tayo cyane naho ku munsi wa mbere ya utarana muri byo kwiyumvira sinzi harabishigikira kwera ikintu kikurimo kiba kikurimo urumva we kiri black ni black ego kirera ntabyo kurondeza ngo turabe ko ta nico kwera ashaka hajya umunsi wa mbere basi donc uwo munsi mupropose usanga afite agatima me ugasanga ne babandi ntashaka gufata ingingo atagiye kubaza umugenzi wiwe cyangwa abandi bantu agaca avuga ngo agiye kwiyumvira yagera kwiyumvira yagiye cyandike gashaka kwiyumvira mu kwiyumvira kwiba gashaka kubaza umugenzi wiwe shaho ujya mu nje yambika nuko ubona gute tubona no vyemera cyane no vya rero ngasanga umuntu muzana neza ntabyaza umukobwa nimuzana neza asanga yashaka gatyo ujya ameze kubeshera deje no ko icyumvira cyari kimwe mba wera asagatima basiyo mu gatoya kuri wewe nga akugatagiye kwiga gasanga nakara afise baragaheje kugira amatohoze ko kumenya voilà gasanga nakara afise karaheze none numva yuko biba bifise consequence mugabo wibuke ko ajya kuja guhanuza naho nyene siza kuko nta muntu yubakira ubundi ikiri muri wowe uhanuje ntazaki ahubwo ushaka guhanuza umuntu ugasanga afise image mbi yawe wundi kubera ibihe bibi bagira voilà cyo gasanga yarigeze kumudraga umunsi bibi nakubarira mu nyuma kiyazi wawe barahebanye kumva kana swate kuri comportement mbi z'umukobwa yahebwe hanyuma akaca yumvira kuza gupropose sense ubwo tuza guhanuza wa wundi uriya uryo nyene yahebwe hanyuma akaca kubwira ati yo urya ni fo kubera nabo bahebanye ofete ni nka jaruzi bivuga ko ni nka jaruzi nico gihe urumva nawe ubuhombye si byiza okay ba muri uwo mwanya ariko we kuri wewe guhanuza urumva sivyo we nawe uja guhanuza uravuga ati uye birapfuma sava gato mu rukundo si muri byose mu rukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa ntabyo guhanuza ni emotion best friends nabo bashaka bakora iki best friend baza bakompleta ku byo mwatanguye mwebwe nivyo byose ariko harimo nta connectwa n'umugenzi we avuga ati ndashaka ku branch ndafite umugenzi mukuze kuzine nizeye ni muri babandi baronderera abashera okay icyo tukireke kwa sayo uyu munsi nderera umuntu none wumva gasenza n'ubundi gusa byahita ndibaza ubu nyine harabona ubwangongo ngo urumva ngo ufite umugenzi ngaragushaka bujavire uriko urahari oya Celeste ntabahungu baronderera reka mvuge ku bakobwa kwandi mbaze kuvugisha ukuri ukambesha biraguye biri kirere biraje nta bakobwa aronderera umuhungu nta mukobwa aronderera umukobwa mugenzi we umuhungu bigenze gute kuvuga urizore dufata abantu mutemberana cyane abakobwa yego urizore yego urizore vuma kavuga ati kuvuga urabuze basi ni pesha urabuze umva hari abakobwa usanga abahungu bahurundura sinzi mugabo numbaze oya tuvuge ngo urafise business swat ufise ikibazo cyo kwiransa kuja kubarondera navyo ni byiza ko areka kubarondera yagize ingorane canke ari okipe na business ziwe oya ni zaye amuro nakubwiye kuvuga ntaronka bamuhurumbira kugira ngo bakundane basi rero hakaba abafise igituma bensi arashobora gutombamure n'umuntu kanaka basi dufate nk'akarorero ati burya rero jewe ndini ujya muhungu uriya naramukunze hajeje gutomba bareka bari ujya muhungu naramukunze mugabo araza abakobwa ko biragoye kubwira umuhungu amajote nubwo biriko birazu amaso mu yandi biragoye urumva rero agacaca ku wundi kanaka si burya rero ujya muhungu naramukunze ati
nawe urumva yabonye kuri umugenzi wiwe voilà musanze muvuga gerageza uraba ukuntu nta kuntu uwo muntu netako ico gihe gerageza wewe uco gerageza ku asha kuba prete kubyitegurira cyane kugira ngo mubwire ba contact nawe kandi hari igihe bikunda canke bigatangura kuganiriza ko amaranga hari abantu baronderera wewe bisangura kuzana rankondereza kenewe n'imanza tarofise akobwa bubuye no gusohoka ucubatumira kugira ngo habe opportunité bahurireho wawe et puis agaca basiga mwenyene kuri table nka yamwenyene oya uwo munsi wa mbere aragomba kabareka muri kumwe mukinjoyinga presenta uyu n'umugenzi wanje mwico gihe rorasi bitanguye kuza kubera uyu ndumva uri kuri amesita domena okay bandanye abari mugenzi wawe rumva ose umuntu akubwiye ujye mudamukunda aramufasha ngo nisanze ukamukagira ukamupansha basi bakuma byaha nka mugabo uratsi none wampansha cyinda byaha naze nkuko ngo genda mu gusaba ishuri iyo bintu byasivyo igire wowe nyine ubivuge neza kuko usha gusanga uri kuratuma atabivuze neza ariko wibuke mu mico y'ikirundi sinzi hari umukobwa atari ubu biriko birahinduka umukobwa aja kuresha ku muhungu kuburyo kubabuka akavuga ati burya rero uri sincere arabikubwira ubu muri abagenzi bavwe ariko bari bana n'abagenzi basi arashaka ana nk'ibyo nyine baravuze by'ubugenzi ugasanga umugenzi basi nk'umuntu akunze umugenzi w'umuntu mvuga mugenzi cyane mbe misina hawe n'umuhungu basi boye ntimuzi naye cyane agashaka kubasha nk'umunsi umwe mukajana nk'umukumarota cyangwa mugahora nk'ahantu basazi ko nawe nazo bahari mugaca muvugana mukamenyana nibisanzwe yara dugatse kugira byo kugara ashaka ko ari umuhungagara sivyo ugasanga nawe ushatse kumwereka ushatse kuza ngo umwereke yuko basi nawe ayo max nako akoga naho babagunze nkabivuga afuma byerekana mu byo akora akakwitaho akakuvugisha akaguka service ibintu nk'ibyo ugasanga nana nibyo ubona akakora ndama service tasa ugaca wiga ugacigara turanda ama service nega sense ni gute wewe ubona gute ko nakugaye ko wewe umva wanyitaye umugabo jewe ntabyo sindi ko ndabibona ntabyubona umva wowe guma investisa forces yawe ukinvestisa mugabo wewe ico gihe mugabo ngaho simba erega sere aho simba nagaye bro wewe umva sinzi kiri muri wewe nubwo rero uri kuranyitaho sinamenye ibintu impamvu oya yamba nakugaye ko tuvugisha ukuri hari ibintu hari max ukora ukabona neza ko hari ikintu nyine ashaka kwerekana abiza urisi yuko nane hari ibintu vyema atari ubuntu bwati ibintu ntabyo yonkorera gusa n'ibintu bikiraza tuvugisha nyimba atari so oya kugira ngo niyanyitaho nize byorohe no tubese byobona wewe oya soyo realiste oya byaboneka bya umuntu basi umuntu ngo duhate par exemple umuntu avetse akandika message saba ntibazi ko afise abantu benshi mu telefone ariko agahitamo kwandikira wewe tandika kwandikira sasa kwandikira muje kwandikira ugwaye hakuba dimeze gute ibikindi ariko baba hano ubona ko hari iki nibaza ko bose baba babikora okay wenda umva wewe wanka ko byuko na batterie charge canke batterie faible byo cyane sawa wanda branche votre chargeur na umugabe birumvikana ibisenti yavuze burya umuhungu umukobwa kugira ngo abone ko yagukunze akwitaho kuri byinshi kuri kurusha uko wari umuzi sanzwe ndakata ko tukari biza arafise kwitaho Rompis. Sizo kuvugira kuri TV. Ahoreraho. Bo je ndamufise. Uramufise. None arabizi ko nawe birokonese. Asubibona. Yes, none muramukundanye. Rega mutegeka ko rero aho ni sawa ntuzumugare. Ntazo nokora. Turabizi nanye mwoje na. Okay, ntuzumugare. Ne azagare ko bandi. Hanuva none nimba ari approprié kandi avuga ati ndavyemera ko service ndayemera ngavuga nti kini feedback nziza mugari n'igihugara wabitewe no umukobwa mukunda ariko tugiye kugara financièrement cyane umukobwa reka nabigukunda atuma umuhunga agara
kuvuga jewe dukundanye n'umukobwa kanaka rero jewe namukunze nta byinshi ndamwiga ko ndamumenye rero no kuvuga nsanze afise comportement ntari ndamuzi ko umva bwa mbere urazi muri ko murarondera usanga mengana ibintu muri ariyeza ubona byiza gusa byiza gusa mu nyuma kubera ntamuzi kuri byinshi Cycy tugenda tumenyerana urazi ko Cycy ingeso ziwawe zigenda zinyandukira ndakwandukiza ukanyandukira ingeso zirandukira kubera nama emotion ari hagati ya twebwe na wewe nizo emotion nuvumenga nta nibyo wombwira menga nukuri naho yombeshe ariko se nawe mubona byose menga ni ntangorane urumva n'icyo gihe umukobwa comportement afise nimba ya mfite akaroro yanywa inzoga cyashobora kumpropoza nkasanga nazinyoye nkabaye influence kubera kwa za emotion ibintu byose byabona ko ari n'iziwanje akanya influence basanga sabaye nagaye nkawe cyangwa ugasanga nk'imbere y'abantu demarche nyimba yagenda uko gasanga naje byanyandukiye birandukiranye ariko ngenda ndira kubona ko ariko kwigana demarche y'umukobwa nawe mugabo si byiza ko no kwandikizwa n'umukobwa byose ahubwo niwe yo fuba yandura iby'uwanje akakwigira nawe ubiza gaga ko ndashaka kwata ibintu byiwe ko arashaka gufata wavuze ko hari basi mvirize ugasanga unyinzoga azovyubiri mvirize ashaka kuba afite igesombe ufite ingeso mbi wewe usanga akunda gusanga aguhindure rero muce gihe ufashe ingeso ziwe niba kubera mvuga ubuhinduye neza ubweheza ariko nawe ashaka kumukubwira ugatinza umuhindura none ugiye kumuhindura ntabwo afata za ngeso ziwe ntumva kuba wigisaje mvuga yewe yavyanse kumugara ko oya se kumugara iyo umugara ko neza uwo mugaye ko bukiye kukazura muzana kuri stage yawe ane umva ushiba influence numva ko kugaragara byakunaniye gako kugara kwiza kuba kwatakaye ko wawe bien sûr hako uja mu kugara kubiwoja muri kwiza rero bo nk'umukobwa ariko aragerageza cyane bikunda abahungu kandi bahinde apana kugara aho yaye ko influence umukobwa umuhungu kenshi arakunda nko ku influence umukobwa kandi avuga ibintu donati biba sawa ugasanga nk'ubu unye turakundanye hama jewe dukundanye mfise objectif rero iyo objectif burya nzotegeza kuyishikako ni project cyane profit abo nevuga ko ari profit kuri jewe mugabo ni perite kuri uwo mukobwa aho nshaka gushika okay nk'akarorero bakundanye jewe dukundanye urumva hanyuma nkaca gerageza kumupropoza kugira ngo duheze bivuga ko nyine duheze bon yego wakoze n'ibyo nyine n'icyo gihe umva ko ndiko ndamujyana muri ya kugara kubi ni comportement mbi ndiko ndamujyana nako je nk'ubu umugenzi twangara umva tumwe twafata ko izina ryo muntu ariko agara izina ryo muntu agara neza wewe agara neza kuko kugara kwe no kuyeza kuko afise amaproje none wewe umva nk'uwo uri tumwerekeza canke uvuga ati je ndevye kuri principe zanje bo wewe nibaza ko waje umugara ko nawe ahubwo ukamuruta kugara kugira ngo nawe ahubwo atakwigira ko bimwe wamwigirako abikwiga nk'uwo ofisi entreprise yiwawe wogara ku ofisi entreprise nk'iya cyangwa mucamukora bo oya murafashanya business no gufashanya twamuga ugara ntugara igana relation ni business yes birarutana cyangwa nshaka prof kana muri business mugabo ngaho wonye naho mu relation hagati y'umukobwa n'umuhungu ni profit hariho prof usanga zidafise aho zifatiye n'izindi prof usanga zifise aho zifatiye none ugaye kumenya gufise ko profit no gufise ko project wumva kugakuza nawe umenya goye
nkubu hari umuntu wewe umugayeko relation yiwe yari relation ya projet ati umuntu ndamushaka dotobirana kazoza ibindi genre gati jewe principe wanje ni vie relationnelle nziza kuri uyu peut-être dushaka kubandanyuka kuri famille nkuci umugara peut-être tu sais pas ko agufise ko projet ukibaza ngo agufise ko profit aho naho umva ko akugara kuza gufasha wewe wagaye ku muntu agufise ko projet nani kwa dira kufise projet nuko ufise profit wambwiye ngo ufise profit wavuze ati duheze okay undi nawe yashaka uwo kunda nafise projet de mariage mbe précis basi umugaye ko naho wumva egara problème nene ubimenya gute kase bigoye kumenya ko ufise iyo ntumbero kuko ashaka kuza ariko ni hawo naho bica bisaba ko muba realiste mukagwizanye kuri ashaka kuza ushaka prof ariko kaza nk'umuntu afise projet gasanga yeje wirabeka nyene rero umuntu nyene ari stage kuntu ariko inyuma yiwawe hari ikindi kintu wewe ngane byago kubeya ufise ushaka projet ufise projet n'ushaka prof okay sawa byensi ntabeshe problem gusa byiza umuntu yo avaye ko ubuye dosipoza ko tanakimutse wewe umuntu aje uzomugara ko nkufise profit ya projet oya deja ndagara umuntu wese wamwumviriza kabungajya ukabwumviriza ko umuntu afise projet umuntu afise profit uramwumva urabona ninge naje urabona ko yaje bavuze ko ushobora kwiyorobeka ashaka kwiyorobeka okay reka twumve ingene azovyiga kandi basi mu bisanzwe hajya basi nk'umuntu utamuzi neza mutaramenyana nyene ngo mubane nk'imisi ngahe canke ubu muzi nk'ahantu si byiza navuga kuja ko kumwemera ko mufatana urugendo okay ni byiza ko umuntu wemera ko mufatana urugendo umuzi uvuga ati uyu muntu ameze kunuko afise ibyiyumviro bimeze kunuko ukavuga ati okay niyemeje kujana nawe ariko ngo utamuzi usanga baguye nyene usanga nta nigihe bimara uko umumenye ndashije umumufaye kabaye abarumushize muri sala kuko rero uti umuntu yofatana urugendo n'uwo bakurana avere basiga kuko n'umenya neza ibintu byinshi n'umenya nk'umuntu mwakuriye hamwe oya none ntamgenze nk'ufise mutakuriye hamwe basi dufata umwahuriye ku ishuri mukigana nk'umwaka umwe naho numumenye basi gusa ntumenya kontra buryo umuntu bamwiga imyaka 3 n'umutore neza opa urumva ni hahandi habaye ingorane fight ya trandeda amenye uzikano trandeda oya hari bune basanga bari ouvert cyane ouvert tugasanga arasha kumenya biroroshe ko umuntu amumenya gusa hari nk'umuntu usanga ari kari kintu ntukimenye ntumenye abantu bavugana namenye kanya n'inzoga agasanga nyara aritekanye ko nyene umuntu ahoze no mva ari umugenzi wawe wabara umuntu muzi hari umuntu nyene ahisha ibintu byiwe kugira umenye ibintu bisanga bikora cereho tumaze kubura ngo turabagize nawe byo byose sindabimenya wowe nturi mugenzi wanje uri umuntu tutsi nani asha ni secret rero umugabo urumva naho biruko ntushobora kumenya neza reyerema ariko umugenzi wa friend umugara ko aramenya ingenewe muri vireyeri ingene ubaye mugabo bitandukanye ubwo ni bwa bugenzi hagati y'abahungu ku bahungu abakobwa ku bahungu ibyo barahishuriranira ku bintu byinshi nubwo umuhungu n'umuhungu barahishanya umuhungu n'umukobwa afite barahishanya naho babwirana ntibabwirana urumva umukobwa avuga ati je umuhungu akancika niyavyumva ko urumva mukunda yo umushaka ko azotegeza gutwara ati umuhungu nkamuhishuka uko biri byose kazoba kabana ashaka numwatsi ni byiza rero urana rero je umuntu atari realiste vraiment chankasa je nugukasa kuko deja wewe wa vrai uranyegeje kushe yiwawe ya vrai original wewe ezekiye canke original wewe sense habana hakako kugana none wumva utambije ukuri Jesu matugarana ko atari mwatsi uwundi wa vrai hamgasanga amagize fayite amanya muto reka ndabiguha impamvu rimwe na rimwe kutabare yari hari igihe bitaba ngombwa kubare yari essence inogiwe ntajya afise akarorero kandi ashaka umugabo bazi ko baguma bambaye ibirato sawa kandi ashaka umugabo rero yarose bogare man yamurose
kumanyegeza cyane kandi afise profit ko atwiza kubana niwe ni no mpumbere yanamwumvise razi abahungu ngene bagara abonye akubonye ko defo nabati nico gihe rero uyu senti yari akanahishije kuguru ntano afise nico gihe rero biroroshe kutabu uciye uritora ushukora gute urivumba yofuma ritora wamushikanye muhira mushikanye muhira ntabwo narakwirukanya muze mwanditse mwasinya hariya basi byiza naho ashobora kuko nikiri kiuza mubesha basi byiza urayimubwira hakika ukamweka basi namba akadefubisa akakamenya agati je nkanzu ntamezo ndabwiza ndabizi ana hari umuntu asanga afite chapudi ugasanga abimenye usanga nabandi meme simwamwe amaze kuba uzaje ivyo ndabivuze kubera ndabizi ko karore byarakubaye oya reka tugiye conclusion tukabitira iganiro cyacu yego nibirebire byo kugara en general tukigerageje kubyumviriza ego kugara ndimwe si bibi mugabo ukagara ufise principe ugara ufise principe nziza naho nziza kwari umuntu agarabwa ati akabare sinzo kumwera kubera iki karimo urugombo akana karero gato ikoroshe iyo ni principe nziza gara neza kundi agarabwa ati je nta muntu ntazi nzovugisha warihenda kubera ugara ku muntu ntazi ntuzi ejo hiyo ntuzi naho muzohurira ifo muri humble uri serviable mu sanzo yiko je nanje ngerageza kubivuga mu mico itatu kugara rimwe na rimwe si vyiza ahandi ni vyiza ashobora kugara ku muntu afise comportement mbi kamugara ko kamwereka ko bidakwiye ko muganira kandi ivyo ni vyiza kugira ngo ntaguhindure muri za ngeso mbi hakaba no kundi kugara ko muri gushikana kuri profit nziza aha ndavuga muri business gashaka kwiyemera n'estime de soi nko kwiyemera kugira ngo werekane ko ibintu byawe bifite nk'agaciro ubwo kundi kugara kubi muvuga kubi hagati y'abana bariya akarorero akaba nk'umukobwa akabona yagaye ku muntu ngo wengo ntitogira ibinini oro ntazi ejo hawe ukuntu hapanze ukuntu hameze rero vyiza umuntu wamubahira kuco arico nuko ari bose woba warabimuteye urumva uko aba ari kose ejo hiwe hari igihe hinduka iyo message yakumengiri iri rafisi orientation yes exactly nibyo kwe hama reka ndabashimire ko mwafashe umwanya mukaba kumwe natwe kugira ngo dushobore kuganira twe tureka tubishimire kuko uyumviye ngo tubaze igituma abantu bagara ni byiza ko abantu bagara neza kandi bakagara mu buryo buri positive manière positive yo kugara je novuga ko ariyo twoshira imbere kuko ega kugara mutagara fayite muri jeunesse canke muri JS yawe irabandanya ni byiza ko ugara mugabo mu buryo bwiza yego nibyo nyene kwe murakoze kuri message mutanze nibaza yuko abakunzi bacu baza kutubwira muri commentaire batubwira ati bimeze kunuko turabashigikiye canke bimeze ko turavyaza natwe ni droit yabo hama tubashimye mwese mugumye mudukurikirana twababwiye bwa mbere ko turi muri campus Mutanga twagendeyeho mu gipware voilà ana ibikokora ko twaje twanize twagiye na pware murakoze kutumva ntiga muri mese ubundi ka bitwa pware naje kandi mu pware kandi oya kabaye mu pware sawa ikari twashimiye cyane kandi nibaze ko naho tuzogira kandi muzotita mukasanga mukadufasha tugashobora gutanga message ku bantu ko umuntu ashobora kubakora ikintu atazi ko ari kibi canke ugasanga yikora nyene atazi akamaro kaje mwakoze cyane dushimire n'abantu abakunzi bacu babashimiye cyane ko badukurikirana mutwagira kugira like na partage na commentaire na subscribe bigishanye kugara kuyiza kugira ngo badaguma badukurikirana mugiye subscribe kugira ngo
uko dushizeko ibiganiro mubibone hama mwe mutondane duteza imbere murakoze